mamuti. Isa, internet. Wakiri. Wow. Yo. Mama ukora isuku. Kumbegeranya ibintu. Hama abana nabaryamye tubaryamye. Niyo mpamvu hatuje. Yego. Hama ndagushimire kugira nkakoreye. Naho bwa mbere nagufashe nabi ntiyari jewe. Ariko mbabarire cyane. Kugira umugabo yakuzana nagaragaje kugomba kwereka umutima atari wumvise bivanye n'ingene nagombye gutandukanya abantu uraba umuca nk'ugute hama cyane isanga nagufashe nabi kubwiza mbabarire kandi cyane ko ntangorane ko narabonye ko ari ikibazo cyari gisanzwe kiri mu rugo rwanyu hamwe nawe utahura ndavuga yuko waje nk'umumarayika mw'inonzo iyo ataba ari wewe byongoye kumenya ukuri ariko ubu kuri narakumenye kandi Imana iguhezagire cyane nuko iyo murakoze namwe gushima hama kubw'ibyo nahera kuzana nari nase kunyaki genda wipimize impuzu mpamvu gukwiye ndabona mino misingiye gutagata mu muti yego yo mazi abantu barukureye ntibambona amabuye we genda wipime kandi urakoze kubereye mabuye ando mwibarabara tura yindukirana umwana uraberewe abantu bari nibambona cyafukanye wa mukobwa ariko kwana kagiye kwerera mu muti rero je ndambaye ipataro ndero sinakubereye kuri mabuye none cyane mbona kubereye byagipo iki n'iki batubivemo kwanza mabuye kuva mbaho cyane namba musenti kuzinira ko bitwa umusenti nasi nahora ndabona kandi nawe ubona mu mafilm abakobwa bo mu mujyi bambaye bakatije imana abantu barakuri mu mujyi rega nabo rero nabutashe mabuye gusa habe munyiruka no habasha subira ruguru habyibaye kwirukana bizogorana kuko nayimaze igihe nibaza yuko no kugira nk'umwana wo mu nzu hama byo kuguhemba bivemo ariko nzoranda guhamara kwifashisha kugura impuzu ibirato amapudre mabuye cyane nta kindi nkeneye ko nta kandi gashimwe no guha kubyiza nkoreza hanyuma reka nduhuke gato sinumva ntashaka no gufungura ngira nduhuke gato sawa mabuye genda uruhuke yego genda utuma wewe kumbe nashavye no hanze wicaye ni wahanze huyo turi kuri defiri wibutse ujya muri message ndimo ndari bashiri cyo kinza Mojeko nenda wakati kwenda kule Kwani bishasha oh sheri sa sheri ni umugore wanje ubusima dudu oh nanzi ko ndimo ndabona rega sheri bujya hagenda gukunda soma rero ga soma kugusoma gari shushanye nakundanye sinzi ndango hari shatani muri hari shatani y'amahembe songoye ngo aya no mpamvu tuba tujyana kandi ndakunda bwa ajya byamuzoha numvishije nyine nibutsa kakera amashiri nuko ndakunda nuko ndakunda yego ariko mva ndikunda umutima ndahari ni wake je ndahari ntugire ikibazo ntibibaze ko nagutaye naho waka ndi barafu ndahari ntugire ikibazo
ikibazo cyo kwaka kirahenze nako babari ariko shaka 5,000 kugira ngo ngende kwicara mu bagabo nanje fate rimwe 2 amazina nari ntangayo keya romantique yo kumura mu mutwe ya sheri ndakunda romantique ya kumbe washaka amahera wewe numvirita sheri yagumye mu kanwa kwera ushaka ibitaro kwicara kuba mu bagabo isi n'umugabo wawe ari none yamaye uzoba wiwe sawa basi gende uyingurire ndayinywere ngaha basi njanda kugurira icupire ibi naho narigura ngaha narimena nakayiko aba nagacupa hayo nagu kwakura umwesiko ubu rero uranyi uri umwesiko yukiza kunsaba ntabwo esiko rushitse nari gufanda guheza nakarahure kamwe nufanda guheza n'ibihumbi 2 kubera yuko basi mivyo uyu munsi n'igihumbi n'amajana 8 basi mivyo bihumbi 2 byo basi oya no mbona mayru yafise ushaka kumenyera karibu uratuje nyana kangwara ndi mufise mutima wawe aho niho tukicara ngaha basi canke wicare hari numva tana atatu yo kwicara fisi usigaye ufise ingeso mbi yo gushika umpagarara he ngolololo ongea n'ikimaziti cawe sindi kwambugana na wewe bize waje guteranya urwamo n'umugore wanje uri ngaho ndakurondera usigaye uronderwa ngo nk'urushinge mugu bwa mbere wowe nyine niwe wanyironderera biracuya ntiyanikwa iracuya ubu rero ndakwigere turabane neza uyu ni asasa arakurumura turarumura ngo nta mwana ari n'indiri yo munda irihangana izoba yishwe na se wayo nta kuntu no guma ndakurondera ariko ntacu ntakibi ngo ni mwa ntakibi ngo nasanze ari siyo nta rindi bintu je nta yindi bintu je nkeneye sawa tamuhira ndaza kuza tuvugane ntaha nkeneye rasyo nta rindi bindi hama mbandanye inzira yiwanje ndaza ko nagira homba jewe sinzi ko imanura amahera y'umuntu yiriko yicaye atagira akazi sinzi ko umuntu atagira akazi baza kumusaba rasyo Sheri mafaranga ureka kumuyanyereka nigire kwinywera umugore cyo gusaba rasyo nagire mu rasyo wemeye nitwe n'inyota uyirahemeye wewe wishwe n'inyota hari habishwe n'inzara nkeneye rasyo nta bintu nkeneye nta mafaranga afise ntayo ifise wabika ijangara ko wishinga ugaramye hajya muhira uriko wiziza ngara none nta birebire nkeneye kuvugana nawe reka ngende ubutungane burakora uvuze ibiki yes aho vanganda kometse no guhomora so nico kundi cyo nico kunda uhomorande va maso nyarutse iyo nendero waretse niko waretse ko naretswe ubwa mbere ntwabana ko ndetswe neza ubu niho uriko bona ko ntaretswe wosohoka none waretse ko nguma ariko ndabaca uragize ngo ni madudu we ngo batwaye umugabo ni zezeta uraryohewe ngo zezeta mbazi ujyanye ubona uri mwisi cyangwa isi yakunamye ariko myo ndemi nawe ngata kwinywera ndagwacewe ntapfuye ngaho utamusabye ujyana umugore wanje cyangwa umugore wanje niwe kagore ko matako
igihe wazinyidaratara ngo ufise umusheri aza umuntu ufata nabi umusheri ntibyaheze none nubonye ko ndamukomo yagiye ibyaheze byarapfuye mugabo ngese aho rorangiye ndakwimye nta n'igihumbi ahubwo nunareba nabirinya ntazo ndaguha urabona igihe wantesereje wamugesera we turahanganira ngaha nyine nzazanye nicaye nzasokorona Shefu Ninga. Wamwe abavyeyi bawe bari? Genda uhamagare. Shefu nakubitiwe mw'iyi nzu nakorewe ayo marori amwe ntarabona nakubiswe kugeza aho bankubise Wewe inkoni bagukubise zirahagije. Ndibaza ko ubutungane bamaze kubwitura. Madani Nuru. none ndakubaze wewe uragiye no guhamagara bene wanyu mu nzu yiwaje waragiye Ubone mukokuza uvugana n'ukuramukanya n'ukugira gute none se uza gusuvuga ni wanabanje kwanza kuraba n'umuntu ari ngaha mu rugo rwiwawe imbere yo kuvuga. kandi ndamuzi kwaje kunyononerera hano ibereye Sawa. Jewe nje tumutekano. none gatuwafashe iki gashefu Shaka umugabo wawe. Kandi vyihuta burya ngaje sinaje kutwenga. baby Paparika wonge mugabakani none bashaka ariko sinakubwiye ko amafaranga Jeffisi nta kibazo mfata ameshi subire no vuga ushaka musubire kungomagura nkuko mwakubitiye mu inzu yanyu urakomeye umutwe urumva sinkome urumva ubu Umviriza mukama tugire na bintu biturandira byatuzanye byanzanye ngaha. Jewe nje umutekano murakurena. Uyu mudamu avuze ko mwamukubise n'indafise mwatwa kwikura. ahubwo mukobwa ngira nta n'ubwenge afise je nigeze nawe ukora gute None wewe urashobora kurenganya umudamu uyu uworaza agate kakabakenyezi wewe. ahubwo uragwaye mu mutwe je nigeze nawe ukora gute rero ndagwaye mu mutwe ubu ndagwaye mu mutwe iyindi misi ko ntari gwaye mu mutwe nari inkomeye niyo je nigeze nawe ukora ntiwigaze inkorako urumva je ndi umusazi ukuntu mwacanganiye n'umugore wawe subutu na wewe wibaza ko hari ndi buntinya ivyo mwakoze umvirize nakubwiye niba wavuye ntaraguhonyora ubu noce naguhonyora Wewe urashobora gushaka umuntu imbere y'amategeko wewe. Urashobora gushaka umuntu imbere y'amategeko wewe. nica Woraza amategeko wewe. Woraza amategeko wewe. umviriza wa mugore we ntiwaje kugira ngo umubite sivyo kubera irishano ry'umukobwa Sawa rero kugomba kukunduta kukubera ndi mu rugo rwiwawe. Reka telefone ugira iki abo dukorana. umviriza ubu nyene no guhonyora uri kuravyumva Wewe urashobora umuntu imbere y'amategeko wewe. ubwo ure ha Umviriza. wa mugore ugire ndero para ndekura sawa. amategeko naho nisigwa yuko agenda yambaye ubusa we namva imbere suko Komise amwe wantu majembo mmengo ni birende cyane ahubwo ari kurunyika abandi. mwana nambaye ambara rero ambara kandi nyarutse ambara ntubona wewe uri kuranzomeye sawa madani nandu mwene nyarutse wambara ikibazo nuko amutwara yambaye ibindi byose iyo baye bari sawa rero ariko namutubukura ni majarengane none induru iki madani wowe numakazima
kumufunga gusa nisanzwe nitunze niba n'ibisubizo icara asha komisa hano kweli wandungitse wapi akagahungu nagiye gutora ino asha gafise ingufu sinokubwira amanyamara no kwiteni yafashe atwe kunabura ni muzu ahubwo ikintu gihari ndabona kabisa dossier iza kuba ndende gose sawa tugende nyaruta tugende niza wa mudamu ureka kurusuguma ugomba kubona n'ubutegetsi wewe ugomba kubona nawe n'ubutegetsi ntabwo ukoze nukubona rero ndumudamu ndi ngaha ucushaka rero kunurengera madamu ufata kayira mugende umva nakubyereka kuko umunsi uguma ndi cyane punguza amanyama tugende wewe niwo wabikoze kuko iyo mama amafaranga nkajya mu kabari bakisanga nagwamu igihe mwagurira na mama madame tugende umuherekeze kuna kuripa wanga nagukurikira so n'umwana we wanje na wewe ndakuhonye raba mukugenda mutimukina nta kibazo nta kimwe aba areka kurira sibyo nta kimwe aba hararagiye bagiye kumubaza iki amugabo araragarutse sibyo nta kimwe papa n'umuzi n'umukomando ni komando aragenda byimbe agire ngo ukaniwe madudu ukaniwe kasirida mupfa mu maso sibyo papa n'umwene yakintu tugiye kubyambira nta kimwe aragarutse umunyine sibyo karibu urakomeye yego amengo byose hano ni ibintu nako nikiniraje amakuru y'imezi cyane iminsi 3 ntaza ku kazi nari maze iminsi 3 ntaza kazi biriko biragenda neza yego biriko biragenda neza ndamusa neza umeze neza ni mukewe biriko turashima Imana okay Jana nimbira ko mutanza hiyo ku mugoroba mugabo ku Jesse ni kwandaza zoca ndabaka hasimbire ejo yego hama ujesha naenda uke nari kintu nagira ndabona iki mahera wadandaje ndibaza ko wadandaje ufise amahera yego ngomba yokisa okay agenda kura mase nkani mere ifana iwawe 50,000 yego merci beaucoup mabuja naravyiyumviriye nyene niyo mpamvu nagira nze hariya nta n'ikintu cyagira kinzanye nuko none mabuja ubu unyigiye mbona umenga usigaye wahindutse kubera je ndabibona cyane uranezerewe kawaida ndanezerewe nyene oya nyene ni Imana Imana igombye kugutwenzira gutwenza ego Imana yarantwengeje vraiment umugabo yaranzaniye umukozi anzaniye umukozi uwo mukozi yinjiye mu inzu nk'umumarayika burya ibintu byose nahora ncamo umukozi niwe ashoboye kumenya ukuri akumenya gute uraziga bayito bayito vraiment nasanzwe ibintu byose yakora cyaramenyekanye uciye umukozi shana kwitwa muri no minsi angeze kuri etape hahandi mvuga ati Mana urakwiye kugira icyo ukoze basi nkava muri uyu mubiri ntapfa kuko hari isezerano nasezeraniye bread rero basha umukozi acaramubona akashira sumu byo kurya jewe njya kumbe n'igihe bayimuzanira umukozi yarabibonye ariko umukozi atinya kubivuga noneho acaguma ariko aracunga bayita sinzi ngana ko nitaba telefone ndagiye kwitaba telefone ya Sonye nice time chuma sinzi byo kujya ku meza bayita caza gushira musumo erega umukozi atamukamera ntitwari kubyemera yaramukamera aramukamera murabibona neza kumbe shaho ntayabimo mutoyi wa Berize nyina abona bayita oya ntacyo nta kibera ubusa akazima Imana yumvise amasengesho yawe fela bikagutabara bikamenyekana Imana yeneturuye nayo navuze tuzobimenyesha ukuri uko biri kose ndavuze ko umugabo nawe amaze iminsi asaba imbabazi ampa amahera yayampa nkamwihweza ati ngira bibaza nitsankono umaze igihe umubita umubiri wanjye wamaze kubura kubera inkoni nkamwereka ntiyamwe
Baby. Karibu. Yes, sawa? Sawa. Umeze neza? Ego. Wabujaza bandani tere. Kuki ugende. Ego. Ngoje wataka kuzimanya. Oya, nta kibazo. Umeze neza? Ukazi biragende? Ego biragenda neza. Kandi muri no minsi mu mvura basha ingwara utuyoka, utumararia. Oya twese turahari imiti yose ihari. Umukozi wawe yatangiye kuvyibuha? Abarabinisha. Ni nabuja rudasaka. Si umuntu wawe. Awaje mbona dusore twakinogera tukibona? Wewe n'amaso kisa. Taka. Jogo nifiti madui dudu inaninga. Hamama. Shiri nkuko mazimisi ndabikugira mu cyokora. Yego. Ndazinonga wa mwisibizo kwera ninga. Cyo nagukundira gusa ni kimwe nuko umugore mwiza. Ugerageza guhisha ingorane dufitaniye. Kirazira kwisamburira kimbere y'abantu. Okay, rero kubw'ivyo bebe urashobora kugara amaso yawe gatoya. Nkubitwa amakofi. Mazi ndakubwiye ko ntabwo yari jewe, wari umudayimoni mubi wari wafashe. Okay. Amaso yawe. Murabe bebe nakubwiye ni ugara amaso. Ugara amaso yawe. Neza amaso yanje ni ugara. Okay. Urashobora kugurura bebe. Surprise. Surprise. Bebe. Ibyo ndavyibuka mu gihe papa yarakiriho iyo bashwanye na mama kenshi yacamuzanira igitenge. Cyane cyane kenshi agacazana ibara kunda. Okay. Akoze. Sinzi ko ushobora kumbabarira sheri kugira ngo dusubire gukundana rwa rukundo rwacu rwa kera. Urazi neza ko twari dufise urukundo kiri umuntu wese yahora twigira ku rukundo. Okay, nagorana. Merci. Nani Samuel ahora mama Baido mama Elika uramba bari kwe. Sandi mama Baido. Merci kwa Tanzania. Mama. Mama Blaze. Mama Blaze. Mama Blaze. Ewe makurata. Sigaye muduga amasikare mwinyonga nibagiwe umwandugaga imisozi mwikoreye ibido ku mutwe muvuye gutashi. Abasigaye biyambika amapantaro ngo mutware Samira umugabo wiwe. Wabonye wanjye bikunaniye ngo mutware wa Samira. Yego cyane nje gutwara abagabo. None we haraho namujanye. Bari kumushobora mbega njyango mwene no gutwara no mugasho. Ubore guteka injya nyinshi umugemure mara ya mugenzi wawe bamutwaye mugasho. Bema buje ni yari. Namugemure nje ndumugabo wundi umugore wundi. Rumuhabana. Mabuja ni hari. Ni hari ne kumba kuntera ubwoba. Bashe babarera. Ese twara bamenye. Go. Kaza okay, we shall haja. Oh, come on, Mafi. Okay. Shaka tuzoba twarakana kuri piscine. Baido shaka tuzoje hehe. Muje koga pembe ya cyane tuzoje kuri piscine. Kudoda pembe. Oshaka hehe. Hagati ya piscine kuja. Kudoda pembe. Wewe. Okay, nikuvuga rero wewe uzojana na Baido. Ejo. Sawa? Jane na Baido kuja ko Nibaza kumumwisha kwanza. Uyu. Oh my god, ndaza kugira umukozi aze kumutwara kumwisha. Sivyo bebe? Baza kugigirira baza igihano. Igihano. Ushakari baze kukumwa gute. Kubera ko ubona utanyama. Kidding. Mafi, wewe kandi wenzo gukwesha. Gukwesha wa mafaranga menshi wewe. Sivyo? Nta kibazo nzo gutwara muri piscine koge. That's wari. Okay? Hodi. Karibu. Yevuga hodi ninji. Amasikariye rero. Hari. Ndaduhuza umutima wanje amasikariye. Karibu. Karibu.
nari mpfuye kabisa. Ayo masikara y'wanyu yaranguye mu yokotse. Uko nyine wabyumvishije. Na masikara etage. Etage nyinshi cyane. Kari. Kujya aba bajya. Mafi. Nduryame ni wavyuka nimwavyuka muce munywa amata sivyo? Okay? Nade baguhaye. Uvuze amata ndako ndayuza. Urashonje baguhe Aya frame. Ushaka amata? Ndakumbuye kuyumva gusa. Hewe. Nicaye ngaho. Baravanga isi n'ikizunguzungu. Ukura kuripa Afrika. Nyafrika uno munsi yarishe byariye. Ibyo ni biki? Gerageza udukure mu mwijima dushire mu mucyo. Ni biki? Ese gushotse. Nitiro. Naraye nicaye. Naraye nkanuye. Kubera mukuru wawe. Yakoze ko naho kandi. Ubu naho polisi yaje kumutora. Ngo biki? Bamuhora iki? Ujya mukobwa ateye inda y'amarayi. Oh my god. Nta murasiona, nta mumenya. Ikintu kiri yakoze agomba guhanirwa rero ntazi ko muzana mukurayo. Ushaka kugwana n'umupolisi ashinga umutekano. Ugomba kumuteka. Uca mukungu. Niba afise umunwa nk'uwa mama. Niba afise umunwa nk'uwandi, je sinzi umunwa ahantu yawukuye. Ne mama wawe yarafise umunwa. Mama wanje. Anje nyine aravuga mugabo nyavuga cyane. Neko ari utanze akarorero. Ya mama, mugabo papa wacu yari umuntu atekereje cyane. Ubu rero ikintu kibabanje gikomeye binashinzwa, sinzi mwarihaye ngo mwarafunzwe muragomborwa ngo mwaratanze amahera byagize babahaye ibigongwe. Ubu ngubu hoho ni ibintu bidasanzwe. Ndagushira ku murongo. Nazagenda ngo akubeshe uriko ndamuzi. Aradididi banga avuga amajambo menshi. Ashiza gutera umukobwa w'imyaka 19 18 nda. Ujya mukobwa yari Yari umukobwa. Under 18. Sinzi kari muri under 18 5 17. Sawa. Agashiza kutameza ratio. Umukobwa araza avuga ati yamukubise imigeri yo munda indi shaka. Enoke nyene. Umva ibyo bya ukubita umwana umugore akojya kubita umwana uri munda. Urumva? Agashaka gukubita umushinga umutekano. Ariko ikintu cyambere kigashobora kuvuga no kumuvugira. Shaka kumukubita cyangwa kubita umwana wo munda. Shaka yamubeshe niko narinima. Ariko ibindi byose bamukubita nibashaka bazamukute bagira iki nabura nange mboneyeho kuronka umutekano nibyo. Igito gitabye wabo. Okay? Gitabye wabo no mafisha kuvugira. Kuba ari mu gasho. Nizere ko nawe we nta mahoro biguha nubwo uri kuriremesha kuko ikigaba ufumo kibona ngaho. Sawa? Hama gusa je muraniyumvira ni nzogeza ryari gufasha mwene wacu. Imisi yose mwene wacu. Ni wewe wamuhaye. Imisi yose na mafuta. Ni wewe babwati. Imbwa yiyororeye kwirakurya irakumenyera none ngoma tumugumize mu gasho singene kumureka hamwe yo guma mu gasho naho cucika imaraye. Okay bebe ejo uzomerekeze tugere tumukuze umukuzayo mwamuretse akabanza kamera iminsi 3 cyangwa 4 akabanza gatora ubwenge bije ibintu byose ko yabi indwi imwe mu muhindwi imwe abanza kubitwe hariya biri kose madudu ikigabo ko kiri ntucuheberana hari ahantu haranuka sahantu hajya. Niyumvira yuko kuva vuka ntaraja mu gasho hamikindi naco reka mfata akanyashimira Imana. Umugore wanje nubwo namudunda nubwo namukubita ingumu niwe yabuwa mbere kuza kunguza mu gasho ukurumva ngenda mukuza mu gasho mabebe nimba ari kintu cyambere ndashimira Imana nuko Imana yamaye umudamu mwiza amba hafi kuko yabari nk'aba abandi badamu bari guca bansaba divorce kugira ngo batware amatungo igihe cyose nari kure yawe igihe cyose nagukorera ibintu bibi wanyituye ineza yaratsinze. Okay. Sana kibazo nzogende ejo kumukuza nije nzomenya icyo ngovugana nawe peshe kandi urakose ko ngo sheri genda murabire umuceri n'ibiharage umuhereze agenda gaburira umwana nibiraya nta kibazo araguha sivyo bebe genda muragenda Shamatu ndamu. mwereze sivyo muzana genda mwereze ugendeze nama kotobo nkugira ikibazo kwa present sinkenye Wewe ntudagusenga.
wewe ushaka kutuza gukina umupira Eric wewe uroge karibu ni sawa Nufise ko manyemeje kumashaka kumbwira ko yitwa Dihuta. ahubwo si cyane ndago keneye cyane ni bofro yaragukeneye Erika genda uhamagare papa ndamubyura Ndabona bicaranye na Baida. Yesu Mungu wanjye Mungu wawe ari wawe wikuriye mu nda. kabiri kose n'umwana wanjye kandi je namuretse Nta kibazo. Baida nabwo ni Mungu wanjye Namahoro. Namahoro. Meze neza. Ameze neza. Barakuzimana. Zimana ushitse. Apana nta kibazo ahubwo ni mubwirisha wamuhamagariye ko hari ibintu nawe kunda ko bigomba gusa ko ndahashika. Nizere ko umeze neza. Ndameze neza kandi cyane. Jaja. Nta kintu na kimwe je na wewe turafa mu buzima. Kandi isi turimo hari abantu duhereza icyizere. Abo bantu tumaze kubahereza icyizere nibo dusanga baduhemukira. Ikindi naco kuba urugo rwacu rwa John Samuel rutarasambuka suko habuze abantu badusunika nuko batazi umuntu arushigike canke arukomeje urugo rwacu. Mu byukuri sinahora ndakuziga mu buzima yuko uwo buri umwana mubi nkuko Jaja John Samuel tugize divorce wowe niye nyungu ukunguka Nijiri kurambara sinzi ko ndabitahura neza ahubwo mbwira ushatse gusiguriye ngomba umwitegereze Baido sanzwe ndamutse aho mu mutima wawe ntani nurukurumva n'umutima rukuratera kumva ndaguhamagaye ngaha wewe na Baido umutima utera kubera ahubwo mumbarira ningoga ivyo mushaka kumbarira nkanavyumva hama nkigendera chef urabona yuko mu buzima yuko hari abantu batagira isoni mugabo kugira guti isoni karumye no kuma Baido urashobora kuvuga Baido vuga Baido nyene Baido mwana wacu tuzaje papa wanjye ngaha nta muntu numwe agukubita nta muntu numwe akugira ikintu na kimwe sawa ujya muti nindi yari yaguhaye ujya muti ngo ushire mu byo kujya Baido ashobora nkamera umwana no nushake kumfinatira ngaha wari umuntu w'umugabo no musida ashobora gupfa n'uzosigarana urugo wori samuragwa Baido nindi yaguhaye muti kumfostinga ko umwana avuga ivyo avuga sinzi ko ndanabatahura neza ubwambe na mbere mwampamagaye kuntuka ubu nta muri ko muzana ivyo umwana ni mumbwire ivyo mushaka kumbarira ivyo byo kubazanya na Baido muraze kubibazana na ndafise igisebe mu mutima ntumbona uko Baido vuga ninde yaguhaye ujya muti ninde yagutumye kuja kwangara Tantine yakubwiye nkeneye umbwire yakubwiye gute ijya foto kwanza ijya foto ninde yayiguhaye ni Tantine voilà nkeneye kumenya ubwo bubi kiye n'umugore nje tuba twaragukoreye kugira ngo urazinge n'umwana wanje yangaye aho ndetse neza ikintu kimwe no babarira Samuel urananiwe no kwica Baido munyu mugarutse kugerageza kudutaranga je na Baido umva
siniko ndanabumva neza nivyo muri ko murambarira jewe Erega n'isoni zaragaheze mu maso. sinibaza neza ko nani so kagifite mu maso igiki karakomeye igiki uramubona ngere kumye kubera kuvuga hakobetse wewe ufise umupango wo kuguma wica abantu bwa mbere mukuru wanje waramwishe ubwa kabiri mugeze unanirwa n'uyu ugeze iwanje ubu uri kurarondera ku buryo nanje unteranye Nawe naho nosambura igitanda canje ukiryama. wari wumvise ko nayo mbizi igitanda njyama ko muhira None gituma ugomba kunkorera ikibiwe. none ivyo uri kubikura he kurarota cyane wereswa he umaze kumbona kange agent kumona Baido umaze kumbona kange ngo ndiko ndagira Baido ku myaka afise wamubonye ari umwana ashobora kwiyumvira kubeshera en plus tantine wiwe. okay Nacho moya mukuboboka ku maso no kumu. sawa ntacu wowe utagase turiko turakubona wowe utagase sivyo byibusha nk'ikibombo singene induru sawa singene induru jaja uyu mwana wanje sawa yavuze wewe nabwo yavuze undi muntu avuga wewe ngiye kurondera urukurumva ngiye kukwitwarira ingene umwana wanje yamaze iminsi atiga ingene umwana wanje wamwigishije gukora ikiba kiri muto hama amategeko nyazo kwikorera